hejuru y'ivyo kandi ama koperative bamwe turamaze kubiganira ko duhanahana ivyumviro muri bajya abajene barenga 300 twama duhanahana ivyumviro vy'ingene nabo nyene bo bavaloriza aba bakora mu kwimba bakoresheje uburyo bubayabaye exploitation artisanale nuko kugira ngo dushimike kandi dushigikire kino gisata amatwa asumira nta mashuri specialize yigisha ivy'amamine mu Burundi ahari kiretse ibintu vya geology. Hanyuma abimbwiye nje nakugira nti iki ntikigoye wa muhungu ingo ndaguha umubonano officiellement uco kivuga ikibazo kimbwire officiellement abantu bose isi yose imenye ko waje kumenyesha ico kibazo. Genda kuvuga iki mubo dusanzwe turi kumwe hariya canke abakozi tubahemba gute? Ni mudufashe rero ukuntu bino bintu vyonyaruka mukora amatohoza yanyu y'uboko bose bwimbise kugira ngo koperative ntihombe kandi zinzahabu zije muri berube. Banyishuye ati iki kibazo rero kiriko kirigwa buhoro buhoro ni murindire. Kiriko kirama ko kintu bamaze kuvuga ko gato cy'ubusuma bukunda kuba okubijanye n'ivy'ubutare. Koperative Kotram yahawe uburenganzira mu kwezi kwa 11 ku mwaka uheze icari nshasha. Yarakoze gushika mu kwezi kwa kabiri yari maze kuronka inzahabu zingana ni grama 522 n'ibice bitanu. Niho inama ya bose yicara ati bivanye n'ukuntu amafaranga twagiye turaka ingurane ahantu henshi hatandukanye birakwiye ko twoba turashora kugira ngo turonke amafaranga yo kwishura mbere no guhemba abakozi. None rero tumaze kwizera Prezida wa koperative tumuha n'umwunganizi bamaze gushika ngahe Bujumbura twagiye twumva ngo inzahabu zirafashwe inzahabu zigira Zibwe. Tumubaza ati none ni bande bagomba bibe inzahabu za berube zivuye muri koperative kandi ifise uburenganzira bwo gukora. Bacha batubwira bati nabantu bo muri documentation nibo babafashe ti rero mbere bariko barakenera n'amafaranga. Documentation abajejwe umutekano w'igihugu canke ibintu vyiza mu gihugu nibo bafashe inzahabu z'igihugu kandi njambwira abo twari kumwe ataha ndabona ko tugomba twibwe. Niho rero twaronka ayo makuru ko yarose saa 10 hageze saa 3 z'ijoro twaca twegerana nk'abagize koperative dutangura gutanga amakuru ahantu henshi hatandukanye ku bantu twari dusanzwe turi kumwe kugira ngo turabe ukuntu botabara. Twaratelefone abantu bamwe bo ngaha Bujumbura batubwira bati aba bantu rero ahantu bari n'ahantu h'ubwicanye ntitwoja ahubwo reka duhiga abandi bantu tworungika kugira ngo babatabare. Niho baca batangura gutelefona baratelefone abantu bamwe bo muri permanence bari basanzwe bazinanye baca bababwira nabo ngo hari abandi batelefone kugira ngo bagende ariko abo bose bagiye ntibagiye nk'abantu bagiye gufasha abo bantu biwacu bagomba bakwe izo nzahabu abo bagiye mu bundi buryo. Kugeze yaho abapolisi bamaze umwanya munini bariko barumva ngene batariko barahuza abapolisi biwawe nyakubahwa baca bavuga ati aba bantu rero mumaranye umwanya muremure twumvise ko ikibazo muri ko murapfa ari icinzahabu ntimubakura ngaha. Haca haraza rero abantu bavuye mu biri wawe barabafata abo bapolisi bo muri documentation bavuga ati nimuzane inzahabu mwabatse. Baca bazana inzahabu zimwe izindi barazinyegeza. Abantu biwacu barababwira ati hari izindi rero batazanye kuko batwatse amatu 2 bazanye iturimwe. Bwakeye mu gitondo tuzana impapuro z'uburenganzira mwaduhaye tuzani kuri peji turigana inzahabu za koperative wo twizeye ntituzi rero uburyo byo byagenze kugira ngo bafatwa ahubwo ndi mudutohoreze hanyuma koperative kugira ngo ntihombe ngo icike umugongo.
tumaze iminsi mike niho twasha twitura kandi abo muri OBM mbere turanafashanya turagenda nahajya kuri peji umupeji atubwira ati twakoze amatohoza yose twasohoye n'impapuro za communication ukuntu bagiye barakominikana benshi twabafashe ariko kandi twumvise ngo amakuru ngo abo bapolisi zigenze habo batwaye ngo bazigaburiye indani mu gasho twebwe rero bice biraducanga none ko mwebwe ari byo mujejwe mwumvise ko bazigaburiye mu gasho mwadufashije iki canke mwodufasha iki nka koperative kugira ngo ntiduhombe ngurumva ngo ibi bintu rero ngo turiko turavyiga ko ngo buke ngo kugeza ngo tumenye ngo inzahabu aho ziri haciye umwanya tuza twumva ngo inzahabu ngo zifise ngo umama ari hano nyene wo muri documentation ngo mugabo ngo nimuhige ngo umuntu munini kugira ngo turabe ko ukuntu yofatwa turiko tubibwirwa na page twebwe rero bicara ducanga gose tugize none ubu musuma arashobora gufatwa mugabo agahabwa n'akandi kanya k'amakode bimeze gute niho rero turi kumwe nabo muri OBM twaje tuvuga ati rero ko biri mu minwe y'ubutungane reka turindire ubutungane cyo buzodufasha bica biri mukabiva kuri muri page bica bija kwa procureur kizigenza wa Republika y'u Burundi tugiye hariya barigana ivyabo bajya ba polisi nabo twari twarungise baca bagenda gufungwa ku Musaga nce ndabaza ati none twebwe muri koperative twebwe turiko tuziriki ko inzahabu mwamaze kumva abazifashe bagafatwa tukumva n'abazigabuye muri ko mudufashiki tugenda kuvuga iki mubo dusanzwe turi kumwe hariya canke abakozi tubahemba gute ni mudufashe rero ukuntu bino bintu vyonyaruka mukora amatohoza yanyu y'uboko bose bwimbise kugira ngo koperative ntihombe kandi zinzahabu zije muri berube banyishuye ati iki kibazo rero kiriko kirigwa buhoro ni murindire kiriko kiramara ukwezi dukurikiranye nta nyishu duhabwa itomoye ndavamo ndabandikira nikete ndamwandikira procureur namubwira nti burudufashe hoho izo ozabaye ziraboneka kugira ngo mube muratugomba no muri koperative ibikorwa ntibipfe tubandanye dukora kugira ngo duhembe abakozi basi na ya madeni twari tumanze duhagarika ariko abakozi kugira ngo ntibati ibikorwa bagome ku kazi bavuze ati ntigikunda none rero nyakubahwa novuga ko ayara mahigwa adasanzwe ndose yo kugira ngo nigane kino kibazo murabuka ukuntu mwodufasha mbere nsubiye inyuma gato hariho n'izindi twarosigara muzishaka kwijana uwo twarungise ko twari muri bibazo ino nyene uwo twarungise ageze Gitega acha tubwira ngo n'ubundi ngo documentation ngo irikirandondera ati turagowe irikira kurondera kandi kuri zinzahabu ngwego twaragezeho nibuka ko uwo muri OBM twamubwira ati none twebwe muzoza muraza kuzitorera muri koperative tuzocahe bizogenda gute ati ndabona rero ko ari ingorane tugiye kugira bamwe nabo muri koperative bacu bavuga ati ndabonye ivy'inzahabu biragoye ati ukore uri mu mategeko urondegwe n'abantu basanzwe baza amategeko tije iyo koperative ngoma ndayivemwo kuko ndabona kumenga nibazo vyonyere gusa vyibereyemo ati nzosigayo nagatwe cyangwa ubufaranga bwanje buhombereyo rero nyakubahwa se Barundi twifuza ko dufasha ico kibazo kabisa cyo muri iyo koperative yiwacu ukuntu vyogenda neza murakoze uhereheshije ko uvuze ko hari nabe wanje bagiye kutabaramwo iyo muba mwari intimemariye mufatanye na OBM ni igihugu kiba cibwe we ntibikire afere yiwawe wenyene burya rero hajya turiko turavuga tuti tugira ama convention dufatane leta ifatanye namwebwe mwesploiter hariho ahantu heshe muca mukingirwa kuko nta usubira kukubona ari wewe hari igihe murabona ntuzeye gasape wa mujena agira mu vyateye isi ujye baramuheraniye amahera menshi cyane baranka kuyamwishura araburana biranka muri za YouTube hanyuma abimbwiye nje nakugira nti iki ntikigoye wa muhungu ingo ndaguha umubonano officiellement uco kivuga ikibazo kimbwire officiellement abantu bose isi yose imenye ko waje kumenyesha ico kibazo gutyo nikizoba kikiri gwawe giciye kibica igihugu ndakubwije ukuri yapfuye kuva iwanje indwe ziretse heza cyambwira ati ya mahera barayampaye yose makega gendera be Jerusalem hotel ne yaciye yubaka urumva rero ibi vy'Ubutare si gwawe nawe ni igihugu afere yose iraba Ubutare
obeme nibimenye n'ubutare bw'igihugu nk'ubu wewe niwe uba wiruka kubarusha uti ntakeneye kubona iyo ubutare bwagiye uko n'amahera y'igihugu tukavyiruka ko nico gituma ndababwira nti reka tubumwe twunge ubumwe mwe muzoronka n'igihugu kironke nta ngorane mugabo ndabwiye ibibazo vyinshi ngandi muzosubira kubironka vyinshi kuko muzosanga uvuga uti sawa nkorako ukoze ibi byose igwanjeshe jende umukozi wa leta nkora kuraba hajya bizoca bigenda neza hariho abantu bahora babimbwira babazi ibisi babwira ngo n'umuntu arenganije ngo avuga ngo shaka undenganye ngo muga ntiyabimenya ngo ndazi ko azondengano aha rero niyo ntere mumaze kuba muvuga muti ubu turiko twe abakozi b'igihugu bagukoze kuravuga utanda telefone atu mugo no munsi urumva ko yatwaye turi muri aho kajagari wamenga umwe wese hajya bakugaya kubera bazi azoja hehe kwari twe tumuzibira mugo ubundi azobaza ati bikamenyekana ndawunywa baca biheba niba bagisubiye ubu rero no gukurikirana turaba iyo byagiye hanyuma aba responsable bahanwe bateza guhanwa kandi umva namwe mwarakoze ubwo butare rutegeza kubona iyo bwagiye barabuduha tunagisivya hanyuma bamaze kubuduha urumva namwe mwamurose zabihetse Imana niyo nkuru hari inyuma kiganiro cyaryoshe ubu dutangiye kuja mu basuma ibindi mwumvise yuko muri sanzwe ntunze ministeri muzoca mwicara hamwe vyinshi bizoca bitora umurongo mugabo ndakora mu bintu by'ubutare hanze y'igihugu hanyuma rero ndaryohewe kubona kino kiyago kiraba jewe nagira mvuge ku bintu bivanye n'ivyo mpora mbona handi kugira ngo ngerageze kungura igihugu mugampereye ku bakozi abanyagihugu bakora muri kino gisata ndiko ndungura n'ababikoramwo ari aba Bw'Izatunga bari ngaha kubona dufise code ni ibintu vyiza kandi dukwiye kushigikirana ikintu ca mbere rero je nashikirize nuko kugira ngo dushimike kandi dushigikire kino gisata amatwa asumira nta mashuri specialize yigisha ivy'amamine mu Burundi ahari kiretse ibintu vya geology rero navuga nti dukwiye gufata tukaja ku kivi tugatanguza aya mashuri arayisumbuye arayimyuga eka nabo bakozi bama bakoze kira munsi bakora muri kino gisata baronke ubumenyi kugira ngo ubuzima bwabo bukingirwe nabone bakore mu buryo burashe batahe muhira n'utwo baronse badufungure n'umutima mwiza ikintu nshatse kuvuga nuko kino gisata kubera ari gisata gishasha hari ibintu byinshi bitazwi jewe ahantu mba ahantu bagira amamine bimaze imyaka irenga 200 kandi babigira mu buryo bwa kijambere ntimwumve yuko bimaze imyaka 200 n'ubu hariho abantu haheze imyaka 30 usanga bagwaye ibigwara kanaka kubera ivyo bakozemwo canke amakondisyo bakozemwo canke ibintu bakoze batazi je rero ico nterere ngaha nuko twogira ico gisata tukagira amashuri yigisha ico gisata abantu ntibabikoremwo batatona gusa mugabo babikoremwo babitegera bazi ingaruka zavyo bazi n'uburyo bwiza bwo kubikoreramwo kugira ngo n'uyo musaruro n'ivyo bakuyemwo babifungure neza babirambemwo bagire ico bibamarira hari n'ibindi nshobora kuvugira ngaha mugabo mbona hari benshi bashobora kuba bafise ibindi bibazo ndabashimiye murakoze ndagushimiye cyane kuri iyo ntererano utanze ariko yego nza ayo mashuri nayo nyene kubakwa ni ngombwa ariko cyo munsi umwe narondeye ndondera les jeunes bize ibintu by'ubutare je nabonye sare yari yuzuye OBM burya abajene bize mu by'ubutare ngaha dufise bangaho no munsi
tubwire kuri ivyo bijanye n'incabwenge mu bijanye n'ubutare, ugire ico tubwiye ko bagende bavyumvise. Yego murakoze cyane nyine icubahiro. Ubu munsi abajene dufise bize ivy'ubutare biri kwinshi n'ivyo hari bija mu vyo bushakashatsi, hakaba n'ibyo twita vya exploitation minière canke ingénierie minière. Ubu munsi turafise abarenga 320. Uno munsi mbere ku ntambwe bageze ko hariho n'abamaze gutangura kwishira mu migwi yo kugira ngo bakore mu gisata c'ubutare nk'amakoperative. Bamwe baranaje muri OBM tubaha impanuro zimwe zingene bo bikora mu buryo bukurikije n'amategeko bwa mbere na mbere, kandi ubwo buryo bukurikije n'amategeko bakoresha n'ubwenge bw'ivyo bize. Hama hejuru y'ivyo umugambi wa kera ariko uriho, aho hariho amashure mu mashure yisumbuye ibi twita poste fondamentale, hari amashure 3 aho bashizemo igisata cyo kwigisha cyo guforma abatekinicien muri exploitation minière. Ubu tuvugana haro n'abagomba batangura stage haje muri OBM, nibaza ko ari promotion ya mbere izo bisohotse mu ayo mashure. Ayo mashure ari ibubanza, irindi riri mu Rutana, irindi nyamba ntihenze riri mu Yinga. Yego abo rero turiteze yuko nabo ya gap twari dufise yaho uzusanga hari abantu bafise ayo mashure ya kaminuza mu vy'ubutare, mugasanga babura abatekinicien bazobikoramwo. Turiteze yuko bizogira ico bifasha. Hejuru y'ivyo kandi hariho n'umugambi uno munsi muri rya shure ry'imyuga riri irusi, umugambi ama module de formation afatira ku bijanye na secteur minier kugira ngo baforme cyane abatekinicien bakwiye. Na cyane ko turiko turagerageza kugira sinzi ko no cita nka promotion, reka na cite promotion kumbure mu rurimi nyene, promotion du secteur minier, aho biboneka neza yuko aba bafise kumbure ubwo buhinga bukomakomeye, ndi kuvuga abafise amashure manini bakenera aba bapuya muri ivyo bikorwa bitoya mugabo bijanye n'ivyo butare. Hejuru y'ivyo kandi amakoperative bamwe turamaze kubiganira ko duhana ivyumviro muri bajya abajene barenga 300, twama duhana ivyumviro vy'ingene nabo nyene bo bavaloriza bakora mu kwimba bakoresheje uburyo bubayabaye exploitation artisanale, aho twama tubahimiriza cyane kurondera muri bajya abantu bize babafashe kugira ngo babikore mu buryo butumbereye bubereye, hejuru yo gukurikiza amategeko banabikora no mu buryo bufise ubuhinga bijanye. Bamwe baramaze gutangura kubikora, ufatiye nko karoro ka hafi nko aho bari kwaraga exploitation ya Amethyste muri Cibitoke, ni muri Ndora. Uno munsi barafise abageologue babiri bakorana, societe amwe rero nkaya ariko aragira semi mécanisé, baramaze kumva uwo mugambi. Kandi aho ndatanga akarorero ni muri Bubanza bariko baratangura ubu exploitation plutôt semi mécanisé, aho bemeye yuko boshobora gukoresha abageologue kugira ngo bafashe dans l'orientation y'ibikorwa. Ego kandi hejuru y'ivyo hari nakandi kantu nibagiye kongera ko, kandi numva vyo baviza ndagashizeko. Ubu munsi biciye muri OBM bivuye ku mugambi Banque Mondiale iri kirafasha wo gutanga ubumenyi, hari abantu jeune batari munsi ya 20 dufise umugambi wo gutangura guforma mu madomene atandukanye mugabo cyane bijanye na exploitation artisanale. Ivyo biciye mu mugambi witwa Pafene wo muri Banque Mondiale. Abo twiteze yuko guhera mu ntango z'ukwindwi kuduga bazoba bamaze gutangura ku beneficia iyo formation. Uno munsi ariko harakorwa neza amateme de référence bijanye kugira ngo twerekane neza ama profil dukeneye dans le cadre de l'exploitation minière. Guverinoma navyo turizeye yuko ko bazobara abakozi ba OBM bizonafasha rero mu kwakompanya techniquement aya makoperative n'amasosiyete abasanzwe ari karakora nk'ijisho ry'igihugu, kandi dushobore gutera twegera imbere. Nashaka yuko naho tutaragira amashure ari muri Sotebe, mwese mwebwe mukwiye kurondera muri abo batekinicien nyene mukabakoresha, ahubwo muraja muri OBM muvuge muti dutize umuntu
aze apfume akora ikiraka bibereke byose igere bubikora mugabo ntitubafite inteko abo tuza dufise ko je narahamagaye mu nama nabonye sare yari yuzuye ntitubanze rero dukoresha abo bose dufise hanyuma tubandanye rero duforma abandi hanyuma abo bazi ubwenge cyane abafise amadoktora bategure module baze irusi baje kutwigishiriza abatekinisiye kuko abatekinisiye mwebwe mufise amakoperative ntimuri abatekinisiye abo batekinisiye baca baza kubapuya nico gituma n'iryo shure ribaho hariho nabonye bagize neza abantu abo bimba ubutare nyene muri convention bavuze bati condition ya mbere kubaka ishure école minière mu mahera bazokwinjiza muri iyo societe ko bategerezwa iyo societe kubaka ishure ku buryo bamaze mu myaka 10 bari bamaze gusohora abambere batanguye baragira secondaire baca barabarungika muri kaminuza hanze kaminuza baramaze kuyubaka muri ico gihugu natwebwe rero nuko nyene ega ntawe uvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi turi mu ntango kandi ndazi ko buza gusha buratagata ibintu biguba bigenda bimeze neza uriya w'ishati yera hari igihugu cacu c'Uburundi jewe nitwa Jambo Antoine Brian nkaba nserukira societe Jambo Trading Company ikora yasabye semi mekanize mu karere kitwa Kabutare Busiga muri province ya Ngozi hama nari mfise ibintu bibiri nashaka kuvuga ca mbere hari ikintu mwavuze ca code minier jewe narashoboye kuyisoma ariko nta mategeko nize nico gituma nashaka kubabaza akabazo ku byo mwavuze ko hariho aho badefinisa exploitation artisanale hakaba aho badefinisa exploitation semi mécanisée hamwe na mécanisée rero exploitation mécanisée ariyo benshi bita industrielle ibikaba ifisemwo petite mine na grande mine nashaka kubaza ijya 16% ya capital social jewe aho nasomye nabonye iri kuri petite mine na grande mine mugabo muri artisanale ntavyo ivuga twashaka kumenya ko guhera uno munsi navyo nyene ariko bizogenda ikindi nashaka gushirako yari ku gutanga intererano ku byinshi byagiye biravugwa hano aya mahera umuntu canke izi pourcentage za leta twashaka no gusaba azokoreshwe ego mu gushikira OBM kandi no gushikira ama recherche kuko ibihugu byinshi nagiye ndacamwo hariho ama recherche aba akozwe n'ama societe azwi ku isi akaba ariyo acaba ama projet ama recherche batanga mu ma institution financière internationale kugira baronswe uburyo bwo kugira bashobore gukora izi exploitation mécanisée ku bantu batandukanye ico nashaka kuvuga nuko izo nguvu tuzishizemwe muri recherche hama izo mbese tukasimpaka ngo twokoresha abo bavyize bino tukazana n'aba expert b'abazungu tukabakoresha hayuko tujya kubaka tubabwira uti nimuze mwe investise ahubwo tukabakoresha nk'abakozi hama izo recherche tukazitanga kuri ayo ma institution financière kuko nivyo basaba ayo ma maison tukayariha akaza kuko kenshi murabizi ko hari gihe begzija maison naka uti recherche yayo niyo twemeza hama twebwe nk'abarundi bakaturonsa ubwo buryo iryo deni tukabyikorera tutarinze gukoresha abanyamahanga ngo bazana amahera yawo ngo turinde kubarindira ngo mpaka baze twe tukavyikorera nico nashaka gushigikiriza murakoze nico mukuru murakoze imbere yuko nohe ijambo mushikirane sociale leta ibifise ni societe kerekeswa ifa kubiri kwigira exploitation artisanale exploitation minière
igira artisanale, igira semi-mécanisé, igira ari grande mine, petite mine, c'est la société. Hanyuma ibindi bikurikira nivyo biri nababwira nivyo birimo négociation rero ingene la production igabugwa avec principe ganya-ganya. Ico nico nobanza kukubwira hanyuma kuri ibi bindi technique woca reka mpijambo ministre ngaha na OBM arashobora kuza gukompleta bishobotse. Murakoze cyane nyine cyo mukuru w'igihugu kuye muri article guhera kuri article 110 kubandanya hepfo chapitre ivuga exploitation ya mécanisé, semi-mécanisé na exploitation artisanale. Iyo ni article effectivement yateye amakenga ku bari imbere yabo ari ngaha muri OBM baraba le pourcentage ivyo bari kuravuga yuko ata pourcentage yavuzwe ubwo baravuga principe ganya-ganya nkuko yavuze nyine cyo mukuru w'igihugu kandi ikindi nacyo en terme de loi mu mategeko uko bimeze iyo habaye kantu nkaho kari confus kataboneka neza turaba amategeko yatanguriye ameze gute niyo acagira ingufu ico gihe baduhaye rero yuko ari 16% turumva ko neza ico gihe niyo yobaye base ishiza no kureponda ngaho kuri iyo article iyaba ariyo yatangura kumbure yogize uburemere ngo iri nyuma gose niyo mpamvu igihe twatanga yuko be exploiter kuri 30% akosa ryari rihari kandi bari exploiter kuri 30%. Niyo mpamvu nibaza neza yuko guhera kuri 16 nta ngorane ihari ni ikibazo gusa cyo kugira twumvikane niko bimeze ko principe yamaze kutwereka ubwame ko tuzogabura ganya-ganya ico ni cyambere ama article atangurira izuheje kuvuga zikavuga ko ari ya partie au moins 16 augmenter de 5% à chaque renouvellement iyo baye base iza ireponda n'ahandi niko bimeze. Murakoze cyane. Nibaza ko biri clair. Iri clair. Numva wewe wumva ko ni societe usomye hose uza gusanga ni societe d'exploitation yariyo yose. Nibaza yuko ahantu mwebwe ndababwira mu bambirane hamwe. Hageze kijya bavuga kugabura serero principe ganya-ganya kugira abo mutahe wawe ntuzugweyo uwo mutahe wawerekanye muri ya étude de faisabilité niho rero uco usanga bavuga bati ujyari ivyo yari yavuze ati hari igihe 16% finalement wasanga washaka ari ntoyi paporo y'igisome ugasanga kinini mugabo hageze kugabura niho umenya ntuze cyo fond d'exploitation wazanye ingana gute par rapport ya production niho duca tumenyera ingene bigenda kuko urumva wazanye bike nawe uronka bike wazanye vyinshi uronka vyinshi Rainbow mining rero ahantu batugiriye neza kantu biranditse neza muri convention yuko la societe Rainbow International Resources kuko niyo yiyunze na leta yuko izoja kumobiliza les fonds d'exploitation kwizo les fonds d'exploitation azoca ziha Rainbow mining Burundi ikiba for propre de Rainbow mining Burundi ntigatsana n'urufaranga rumwe mugabo ari ivyo Ubutare babwimbije cyane bakuye ko Rainbow mining Burundi ari yari kwimba Ubutare hanyuma ntiyimbe kuko none utagira ifaranga wo kwimba nta capital sociale bigeze bayiha nibayiha fond d'exploitation none yimbishije ayikuye he sekara wundi mugabo yaje kwimba cyaraje ndabwira nti oya turondera uwo yimvye rero yimvye iregare ma nta cadre juridique hari no musuma mwijambo rimwe bari umusuma kuko uwari kwimba tererare yari kuba Rainbow mining Burundi baca bayima uburyo bwo kubikora mugabira kogwa vyakozwe nande burya rero ndabwire burya rero hari igihe nanje ndagenda gasoma neza ijya convention nayo isomye iri mu mutwe ndabaza ibibazo gusa ntibishura sinzi mbona umenga bagoma bashaka nyene kugira manevre dilatoire ngira ngo hari carindire mugabo bazorindira babure
rero umuntu fond d'exploitation niyo ya mbere determina ingene mugabura, kuko murashobora gusanga ayi wawe uzo yarokuvura. Reka ndabereke nka koje ngira iti deka, hariho igihugu cyagize kontra nkuko baravuga bati wewe uravye quantité de minere amaheru dukoreshe tuzokoresha angana na quantité ingana gutya, none par tuzohora turonka quantité ingana gute. Basanga kugira wenyene arokuvure ayiwe n'umutahe ni imyaka 5, novuga atwara 100%, asanga yo imyaka 5. Hanyuma leta, urumva leta niza kuvuga ati pourcentage yanje niyi, no kuvuga ni wavuga pourcentage nini yari imyaka 5 kugira kuvura yiwe uco usanga kiba 15. Hanyuma baraheza baravuga bati okay, leta kwizotwara iyi pourcentage bizoca biba imyaka 15 nyene niyo baciye bagira. Bagize imyaka 15, leta kiravuga iti wabonye cyayo nzo bafise rero mu myaka 15 wayabonye. Niba buri seriye rero koko ufise amahera utaje kudufitinisha mpavase rero wabonye wewe uzokwiriha muri aya ya leta dushoye zuririha wiriha mugabo mpavase nanje igihugu kibe kirubakwa. Murumva amakontra miniyere geravetse, urumva ndura kugira werekane kuri seriye uvuye hanze wazanye investissement. Ndabwira none uzokorera mu gihugu atabarabara dufise, turakeneye guca amabarabara, duhe avase uzokwishurwa muri ayo. Nukuva yabaye kenza umvise ko leta iciye isaba avase, none iyo avase nayo izorihwa ryari? Urumva kontri ikiduga ikaja nko muri 20. Mumvise negociation miniere ingene igenda. Erega nivyo nyene bijya tuyavuga ngo principe ganyaganya kirazira kwa homba ateza kunguka, mugabo na leta ntitaha gutyo. Kera ricari caravyishe baguha concession leta mbe bafite hari ibintu bazaravuga ngo rode passe ngo yiki ukazosanga leta ntitwaye na 2% kabisa kuvyo mu yindi society bayatwaye. Rero ahantu mwebwe mwicara ni kuri ico ca negociation principe ganyaganya, kandi je ico ndabwiye ko umuntu atavuga ngo rapatriement biroroshe, kuko amahera yose yinjiye mu gihugu we nayo baza kuguhugiye kuyubakisha kuko utanga ubuzi shigira iki nta ngorane zisubira kuba. Je niko ndavyumva je nk'umupatriote, namwe nice twanda basaba ko abapatriote. Mugabe ikimbabaje kubona umwasi none nk'ubu mwumvise ibigwanisho buca bibarasa ko ari mwe mwabigutse, nko mwavyumvise. None yo mahera bwajaye mu Rwanda, u Rwanda rukaba ruriko ruraduhigira, none ruhigira kuko rufise ivyo rukoresha. Ntiwumva ko ari mwe mwabigutse? Mugabo muri ko muragenda ukavagura umupatriote, mugabo wewe kumbe wararasha igihugu ntavyuzi kandi gitwengeje. Tuneshejwe wohunga canke ugapfa. Niki kivuga ko batotera ibombi kagwi wawe wenyene, kandi ariwe wayigutse. Wewe nyene niwe wayigutse, none barayiteye iciyigwa kunzi wawe uciye upfa n'abawe. Abantu bakabashira ivyo kurya kugira bagira inguvu babone kuza kuduterana inguvu bashonje boza. Mugabo kazubona abantu bariko babashira ivyo kurya akiri ibigori basha n'intanga nguvu kugira mukomere muce muza kudutera. Bajya bashora ibigori muri fraude. None mwari muzi kuri bibe gugwaye kubera iki? Hariho umutekano mugabo none mugomba bigende gute? Umwasi yakweretse ko ari umwasi azo gutera ejo. None uca umwanteretena kare akira ivyo kurya ibigori jana muronke ntanga nguvu kugira muze muronke inguvu zo kuza. Umuntu hatwankishije Burundi yagize nabi, mugabo uno munsi tuko twabukunda kamera. Je ndanezerwa iyo Barundi muri ko muravuga ngo igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, intara yacu nziza ya Hanaka, ikomine yacu nziza. Kajya kantu karatuma wumva atashema, kandi je birampa intege nyinshi. Ubu kameme ukubona ngo abantu ngo abahutu n'abatutsi ubu ubivugira gaha menya hari umuhutu yakoze ikibi n'umurundi yakoze ikibi, wakoze iciza yakoze iciza kirazira kumuraba mu bwoko. Kubera iki turiko tugaruka
ku muzi wacu witwa ubwoko bw'abarundi bene Burundi itongo rya Burundi ntigwacu n'umurima w'isangi atawutegeza kurenganya mu wundi nta namwe tuzoshirana nta usuni ku wundi twese iki gihugu ni gwacu nico itumira itongo ritegeza kuturamira cyo kimwe atanumwe avuyemo amakuru ariko aragabanuka ntagire uzavuga ngo singenda ntavuze bavuze abandi babivuze ntugire ubwoba potion bazora mu mwiba babujana hajya hakurya y'Akanyaru nawe nyene